bwana SB sasa mabape hapa nimefika kwenye headquarter kwa KG Chief Good Love hala. Sasa unacheki mipira, unacheki mipira hapa, unacheki mipira utupu hatari. Bwana Chifu, fresh play poa kabisa. Umuririmbyi Satubi wacu Mr Kirisese satura amabafu n'amabuye n'ayandi mazina menshi atandukanye. Mbe ubu tuvugana nawe yoba yagiye kwiyunga n'uwo mugwi wa Freemason. Byoba byagenze gute kugira ngo King Satubi nawe umushire muri iyo liste y'abantu bamaze kwinjira mu uwo mugwi wa Freemason? Turaje turebere hamwe impamvu nyamukuru mweshi beshi byatewe amatsiko no kukuntu Satubi ariko aritwara n'aba bantu ariko arahura nabo mu gihugu ca Tanzania. Manzi kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV. Ndaje ndababwira ukuri kuvyerekeye ibi bintu bya Satubi, tumenye ko yoba yinjiye muri Freemason cyangwa se ko wari ukubesha. Vyuka TV. Okay, let's go. Muri kumwe nanje Kida Damaya, Kida Promoter kuri microphone za Vyuka TV. Reka turebere hamwe neza na neza iki kintu cyabaye kuri King wacu Satubi. Murabona ko dutanguye video aramukanya n'umwe mu bantu babagwiza tunga mu gihugu ca Tanzania bamwitwa Chief God Love. Ni Chief God Love beshi bamumenye ko umuntu wa mbere yatangiye kwinjira mu mugwi wa Freemason, aho nawe abikwemerera akakwibwirira ati jewe ndi mu Freemason kandi ibi mfise byose bintunze itunga ryose maze kugera ko narikuye mu uyo mugwi wa Freemason. Ubu tuvugana murabona ko mw'iyi minsi King Satubi canke se satura amabafi wacu King wa Buja Piano wacu ari muri Tanzania, aho yagiye gutegura collaboration n'umwe mu bihangange bikomeye mu muziki wa Tanzania nka Chino Wanama. Ariko rero yatembereye uwo twokwita umugwiza tunga akomeye mu gihugu ca Tanzania, uwo nawe nta wundi ni Chief God Love nkuko dusanzwe tumumenyereye kwayo mazina. Muramubona n'uyo mugabo yambaye agapira ka rouge ariko aragwana n'imbwa, urabona ko aho neza na neza yibereye mu bwami bwiwe aho twokwita mu nyumbani. Murabona ko afise imiduga myinshi itandukanye, si imiduga gusa, uyu mugabo afise ibintu byinshi bikomeye, inyubakwa nyinshi muri Tanzania, amavuriro, ibintu byinshi bitandukanye muri Tanzania. Ari mu bantu babagwiza tunga bakomeye mu gihugu ca Tanzania, ariko rero akaba akubwira ati jewe nahawe ubu butunzi bwose nico twokwita umugwi wa Freemason, ati niwe wampaye ibi byose mubona. Agatumirira n'abantu benshi batandukanye akubwira ati ukeneye nawe kwinjira mu uyu mugwi urashobora kubigenza uku nawe ukaronka ico wipfuza canke se ico wipfuza kugira ko ukakironka vyoroshe. Reka tubanze twumvirize ka video gatoya uyu mugabo yifashe ariko aratumirira abantu, ariko arabamenyesha ibya ba Freemason ukuntu bigenda n'ukuntu ushobora kugira iki ushobora connecta nabo cyangwa kuronka connection nabo, hama ukabandanya gutera imbere cyangwa ugatera imbere nkuko nawe ateye imbere. Murabona ko King wacu Satubi nawe yamaze kumushikira. Beshi rero bariko baribaza ati mbe na King Satubi yoba yagiye guhura n'uwo mugabo kugira ngo yiyunge mw'uwo mwuga cyangwa se yiyunge mw'iryo tsinda rya Freemason, agomba nawe atangire gukorana n'ikibi, agomba atangire gukorana na se kibi, agomba atangire gukoresha imyuka mibi nkuko beshi tuzi ko Freemason ari imyuka mibi. Ico kintu twaje kurebera hamwe kuri uyu mu King wacu Satubi, tumenye n'impamvu neza nyamukuru yagiye kureba uyu mugabo asanzwe ari umuntu akomeye muri Freemason, akaba mu gihugu ca Tanzania, Chief God Love. Tumaze twumviriza ka video gatoya kuri uyu mugabo Chief God Love. Uko Kenya, uko Burundi, uko Rwanda, uko Congo, uko Mozambiki, uko South Africa, uko United God Love Mansion. Sikia, nina umri wa miaka 29. Nimejiunga na chama, na hata wewe unaweza kubadilisha maisha yako ukijiunga na chama. Namba ni 07 56 38 22 85, 07 56 38 22 85. Narudia 07 56 38 22 85. Jina hakikisha limetoka God Love Jacob Mwakibeti.
Usije ukalipa 200,000 yako ikapotea kwa jina ambalo sio Godlove Jacob Mwakibete. Nisikize, kuna faida nyingi kujiunga na Nguvu ya Pesa na Jicho la Tatu au kujiunga na mimi. Faida ya kwanza, kama ulikuwa upati fedha, unaanza kupata fedha kwa sababu nakupa njia za kupata fedha. Faida ya pili, unapata connection ya kuwa karibu na watu ambao wako vizuri kimaisha, wafanyabiashara wakubwa, wasanii wakubwa, wanasiasa wakubwa. Unapata connection ya watu ambao watakusaidia kwenye kile unachokifanya ili ufanikiwe. Huku tuliko hatukupi pesa, bali tunakupa njia ya wewe kupata fedha. Tumeelewana? Unakutana na watu ambao wana uwezo wa kukushika mkono na kukuonyesha njia. Mimi haya mafanikio nilionayo, kama nisingelipa gharama au kama nisingekubali kuonyeshwa njia na watu, nisingekuwa hapa. Avyumviye neza yuko yariko aramenyesha abantu ababwira ati ngiyi inzira ushobora kwinjiramwo canke se urashobora kuturungikira amafaranga angana ukuntu hama tukakwereka ukuntu ushobora kurondera amafaranga bikoroheye canke se ukuntu ushobora gutera imbere mu kintu cyo cyose uriko urakora. Abantu bumva igiswahili nizere ko iyo video y'uwo mugabo Gazi Chief Love mwamaze kuyitahura neza na neza. Biragaragara yuko canke se birumvikana yuko ari za system canke se za strategy z'abafirimaso, nkuko nawe nyene yavyivugiye ati iyo atemera gutanga igitambo canke se yatemera gukorana n'uyu muryango wa firimasoni ati ubu ntabageze ko ibi bintu byose amaze kugerako. Arababwira ati ariko rero hari ikiguzi utegerezwa gutanga. Yavuze yuko ari amafaranga ubwa mbere na mbere ushobora kubanza gutanga. Apart y'amafaranga hariho n'ibindi biguzi biza mu nyuma, ukaronka connection y'abantu bakomakomeye, ukaronka connection y'ahantu henshi hakomeye. Akongera akakubwira ati ntituguha amafaranga, ahubwo tukwereka inzira nziza uzocamwo zo kugira ngo utere imbere mu byo ukora byoroshe kandi bitakuvunye. Kaba nkako murabona ko nawe God Chief Love asanzwe ari mu bantu bateye imbere, akubwiye ko azokwereka system yo gutera imbere ntiwoharira, kuko murabona ko nawe amaze kugera kuri byinshi bitandukanye. Wanzu kuri subscribe kuri channel yacu ya Vyuka TV, tugume tubandanya turonka bishasha, uzoka muri wa mbere yironkera bishasha buri uko dukoze video kuri Vyuka TV. King Watch Satubilelo twemeza nta cemeza na kimwe 100% yuko yoba yamaze kwinjira mu uyu mugwi wa Freemason. Oya, ahubwo nuko gusa beshi babonye yagiye gutembera uyu mugabo baca bibaza ko na Satubi agiye gukorera mu ivyo bintu. Ni kuvuga ubu neza na neza nta kuri gufatika kwemeza ko King Satubi yoba ari yamaze kwinjira mu uyu mugwi wa Freemason. Reka reshimire wewe wese twabanye mwari muri kumwe nanje Kidada ya promoter kuri microphone za Vyuka TV. Naho gutaha, ciao ciao. Vyuka TV.